ndi ngaho bariko barampa mwene izo nyishu ca ndababwira nimureke rero nanje nsenga Imana irashoboye ivy'abaganga badashoboye, abaganga bananiwe hose birananiranye, n'ayo mahera sindayaronse kandi yababwira ati nicuma nzomushiramwo naho nyene ntazoba akize azoba ikimuga. Bene data, Imana iravuga umuntu akekeranya, nukuri ndiko ndabivuga ngaha, Imana iravuga. Imana ikibabwira ati genda mubwire umusavyikazi wanje nta cuma kizomukorako, nta n'imbugita izomukorako. Amen. Ngomba ndamwivurira. Amen. Aho hantu muri ivyo bitaro baraza bakambarira ndiko ndasenga ngo reka kwihebuza abandi bagwayi nguko nukubirandisha ngo numa banzibagiza. Nshuti bagenzi ba RIB TV turabaramukije. RIB TV gisigura rebuilding inner beauty mu kirimi c'icongereza, mu kirimi c'ikirundi naco gisigura kunagura ibwina bw'umutima. Ni naco civugo ca televiziyo yacu, turondera abagirira intahe kugira ngo bashobore komorora imitima y'abababaye baciye mu bibazo bisa navyo. None kuri n'umugoroba turi n'iteka ryo kwakira umupfasoni aje kudushingira intahe y'ubuzima yabayemwo, abonamwo Imana imukura ahakomeye, no musi akaba ari muzima. Tumutega amatwi. Murakoze kumpa ijambo, ndabakengurukiye nanje kandi ndabaramukije nongera ndamutsa abariko baratwumviriza. Ego nabonye muri bene data nta bwoba ngira bwo kuvuga Imana. None rero ngomba mbanze ndabidondore. Jewe nitwa Jacqueline Bukuru. Ego ndi umumama afise abana 3, ndubatse, mfise umugabo umwe. Ivyo ngira ngo birakwiye. Hanyuma icongewe ko ndakijijwe, sengera mw'ishengero y'abakizwa Pantekote. Hanyuma rero nkuko muhejeje kubivuga, nagomba nshinga intahe mvuge gukomera kw'Imana muri uyu mugoroba. Abanyumva bose mwumve ingene Imana ikomeye ihambaye mu buzima bw'umuntu, kandi ingene Imana ikiza aho abaganga bitabashobokeye, kuko ubwenge babuhawe n'Imana. Imana rero icibishobora, no kuvuga yuko abaganga baravura, Imana akaba ari yikiza. Novuga mwe nuko. None musanzwe mukora iki mu buzima bwanyu bwa misi yose? Mbere yuko mutubwira intahe yanyu, musanzwe mukora iki? Ntiwumve ndiko ndavuga gutyo, nanje ndi umuganga. Ego. Ariko Imana niyo yaduhaye ubwenge. Yarahaye ubwenge mwe bw'abaganga, ariko no musi ugomba tubwire ingene irengera ivyo mwebwe ibakoresha gakora vyiza gusumba. Nimutuyagire. Ego murakoze. Jewe rero imbere yuko tuyaga nagomba mbanze nugurure Bibiliya. Jewe ishengero ryacu ryatureze mwe nuko tuyagira muri Bibiliya, tuyagira kw'ijambo ry'Imana. Ego ni ikaze. Ego ni ijambo riri muri Mariko igice 8 umurongo ni wa 27. Umutwe w'amajambo uvuga ngo Petero ashinga intahe yuko Yesu ari Kristo. 27 rero Yesu avanayo n'abigishwa biwe aja mu mihana y'i Karisariya mu bwa Filipo. Bari mu nzira abaza abigishwa biwe atabantu bagira ngo ndinde. Baramwishura bati bagira ngo uri Yohana umubatizi, abandi bagira ngo uri Eliya, abandi ngo uri umwe
mu bavugishwa n'Imana. Nawe arababaza ati ariko mweho mugira ngo ndinde? Petero aramwishura aturi Kristo. Yesu nashimwe. Amen. Nabonye muri bene data. Ego. Rero aha Yesu yababaza gutyo kuko yavugira mu migani. Mu bisanzwe bari baragendanye ariko akababona kubera yari Imana, akababona mu mitima yuko bamukekeranya. Nico gituma yaciye ababaza ati mbega mwumva abantu bagira ngo ndinde? Bamwe rero batangura kumubwira ngo bavuga ngo uri Yohana umubatizi, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo wavugishwa n'Imana, ngo uri umwe mu bavugishwa n'Imana. Aca arumva yuko nabo nyene ahubwo bariko barasubiramwo ibyo bumvanya abandi, nabo nyene ngira ngo bagikekeranya mu mitima batamuzi. Haca haravamwo umwe Petero aca arashinga intahe, aravuga neza ati uri Kristo. Koko yarahejeje kubabaza ati mbega mweho ko muriko muravuga ibyo mwumvanya abandi, mweho munzi ko ndinde? Petero rero aca aramubwira turi Kristo. Hariho ahandi havuga ngo uri Kristo, ngo umwana w'Imana nzima. Amen. Hanyuma rero ubu Petero yamuvuga kuri ngo ni Kristo kubera yari yaramubonye ko ari Kristo by'ukuri, yaramushingiye intahe. Nkuko nanje ngomba nshinga intahe ko namumenye ko ari Kristo by'ukuri, ntamukekeranya. Ntugire utubwire ivyo wumvise, ugira utubwire ivyo wabonye. Ivyo nabonye koko. Kuko narabonye ko ari umuntu akomeye, narabonye ko ari Imana ikomeye, narabonye yuko mu buzima bwanje ari umuntu ahambaye, sinzomukekeranya, nzomuvuga uko namubonye kuko tumubonera mu byo atugirira. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Babandi bari bagwaye, hari habo Yesu akiri ku isi yaragendagenda agahura n'abantu, hariho abari bagwaye imibembe, hariho abari impumyi, abo yagiye arabahumura, yavuga ati kwizera kwawe kuragukijije. Amen. Yarakora ku maso ati genda urakize. N'ukwizera k'uyo muntu agaca agenda yemanga ko yahuye n'Imana. Nanje rero twahuye mwe nuko abagikekeranya Imana, nuko rero Imana uyimenyera ku vyigukoreye, niho uvuga uti je nahuye n'Imana koko. Nk'ubu jewe intahe ngomba mpave ndabashingira ni intahe ivuga ingene Yesu yankuye mu rupfu, narubonye koko ingene abaganga bananiwe kumvura, barampererekana, ndabura umuganga n'umwe yovuga ati uyu muntu ndemeye kumuvura kire. Ego. Hanyuma utwo bakoze nk'abantu, Yesu acakura nk'Imana. Amen. Candakira. Amen. Ego ntatevye rero, ego nagomba mpere ku ntahe ariko tubanje gusenga Imana. Ego. Mana data wa twese uri mwijuru, nyakubahwa ndagushimiye, wewe ugira neza bugaca bukira, ndagukengurukiye uyu mwanya umpaye wo kukuvuga. Ngomba ndakuvuge kugira ngo n'umuntu yagukekeranya nka kwa kundi babigishwa bakekeranya, umuntu yagukekeranya aca kumenya kuri Imana koko, uri Imana. Hariho wavuze ngo Imana ni yari yabuze uko abivuga, aca aravuga ngo Imana ni nanje nobihamya kuri Imana ikiza, kuri umugira neza. None rero Mana ndasengeye iyi ntahe ngomba mvuge, ndisengeye ubwanje, uramvugisha Mana, uranyitiza uvura amahanga, uranyitiza abihebuye basubirana intege, uranyitiza Mana yo mwijuru umuntu yari yabuze uko abigenza, Mana yo mwijuru umwururukire nkuko wabinkoreye. Uzobukoze ndabisenze kubw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Rero nagomba tuyage duhereye ku ntahe ya mbere, aksida ya mbere nagize. Ego mu kubona Imana yawe wayiboneye muri aksida. Ego mu kubona Imana byagiye biragenda. Mu kubona Imana kwanje nagenda kubona mu aksida nagize. Hari mu 2017 hari mu kwezi kwa gatanu,
itariki 11. Hanyuma ndagenda mfata urugendo rwari urugendo rw'akazi. Hanyuma nari ngiye mu ntara ya kure mvuye ngahi Bujumbura ngiye mu Cankuzo. Ngishitse mu Ruyigi niho accident yabereye. Umushoferi kubera kwihuta kubera akazi bariko baramuhamagara amera nk'uwihuta, ariko tugihaguruka arambarira ati mwene data senga. Jewe rero nagenda senga mvuye ngaha mu gisagara ca Bujumbura, ndagenda abahazi ndashika aho bita kwa Busigo nkiriko ndasenga. Duhagurutse tuvuye ngahi Bujumbura ndasenga Imana, ariko je nta bwoba nari mfise mu mutima, mugabo umushoferi narabona ko afise ubwoba. Twari kumwe n'abandi kugira ngo abwire mwebwe tisenga. Twari kumwe n'abandi, abo bandi novuga nti n'abantu batari bwamenye Imana, kubera bivuye ku majambo bariko baravuga muri uyo mwanya bagenda baravuga mu modoka. Nanje nkavyima amatwi, umushoferi yarazi ko ndi umuntu w'umukizwa, nico gituma yaciye ambarira ati mwene data senga Imana. Ca ndasenga shikaho nababariye kwa Busigo nkiriko ndasenga. Turagenda turashika Igitega. Dushitse Igitega umushoferi yarahagaze sinzi ikintu yaragura, baca baramutelefona bati turacabarindiriye ni munyaruke. Hanyuma arongereza vitesse aranyaruka. Tugera mw'ibarabara rya Makebuko bariko bararikora, murabona bakiriko barakora ikaburimbo, haba hariho utuntu hari utubuye ahubwo uretse ivungira bari bararirenganye, hari utubuye imodoka igenda iranyererako. Umushoferi rero biramugora, bimugoye akaguma ahusha inzira twahatswe kenshi. Hanyuma turagera yaho duhura n'igikamyo, igikamyo kirekire, birya bikamyo vya Sojeya Satome vyakora amabarabara. Hanyuma wa mushoferi bimunanira gufata imodoka neza ngo akwepe ico kikamyo, aca ashaka kucisukamwo. Mugabo Imana ni Imana, kubera umushoferi yari yavuze ati duhaguruke dusenze. Imana yarumvise amasengesho. Sinzi ingene yo mukatishije imodoka agenda kuyihomeka ku musozi. Uwo musozi hari hagakanivo, iyo kanivo rero niyo twaguyemwo. Ukuboko kwari hejuru mvuga nti Yesu. Kwaciye kujana niyo modoka. Murabona nteruye uku kuboko, muca mubona ahantu hakatitse, igufa ryarakatitse rero mwo kubiri. No ngaha hose mu gikonjo murabona ko hariho intutse, hariho cicatrice. Co gihe rero baratwevakiwa, abandi bari bakomeretse bisanzwe, nje nababaye kurusha abandi. Ariko rero nkiri ngaho inkuru y'umwana isubira inyuma. Ego Jewe mu bwana bwanje nababwiye izina ko ndi bukuru. Nari twara amahasa. Hanyuma murabizi ko amahasa mu Kirundi kera, novuga kera barayakorera ibintu vy'ikirundi, bakakoresha imiti y'ikirundi, imihamuro ngira ngo byo guhamura ibyo bintu ngo ni byo gukingira ayo mahasa. Ariko maze kumenya Imana narabonye yuko ari amayeri ya Satani kugira ngo abantu abigarurire acishije muri ubwo buryo bwo kubatera ubwoba ngo bakingire amahasa. Rero ibyo bintu kubera naciye nkura nkiri muri ibyo bintu, narinze menya ubwenge bakibinkorera, byarangiriye ingaruka mbi mu buzima. Mama bukuru, nubwo ngira bitari biri mu ntayo atubwiye aho Imana yagukuye, ari byo yarushika kutubwira bijanye ni accident ngene Imana yagukijije. Co kintu mbye numva kinkoze ko, kandi nibaza ko nako baradukurikira co bakorako co kijanye n'amahasa. Ravuze ko hari imihamuro bagira nk'ibiki.
kugira ngo no munsi nk'umwana yoba yarabigiriwe ntamenye, hari igihe umuvyeyi akugirira ibintu kibaza ko ari ibintu bisanzwe, yumve ko bijanye n'ivyo vyo guhamura bagira ibiki. hariho ibintu maze guca ubwenge nabona byo kuduca indasago, imiti utagwaye, imiti twanywa batunywesha, indya baturisha ngo z'ubwoko bwinshi. Ibyo bintu ngira byari ibyo bavuga mu kirundi kubandwa canke guterekera, bakabibafungurira mwenye na mwebwe babira amahasa atawundi muvukana babihaye. Byari by'amahasa gusa n'abandi bantu ngira ngo bakorana n'ibyo abakozi ba satani kwa nibyo novuga. Yego, hanyuma ni byo rero nabonye byoba byarankurikiranye mu buzima, birantera ingaruka mbi, biratuma nguma ngira ibintu novuga imikoshi mu buzima. Hanyuma nico gituma rero uwaramenye Imana uca utahura ibyo ari byo. Nahavuye ndabitahura. Tukiri ngaho rero kwico c'amahasa, ndashaka ugire nka klende akantu ubwiye ihasa no muse hasha kuba hari ihasa ryakorewe ivyo bintu muga ataratahura by'ukuri ko yoba yarabaye igikoresho, yoba hariho ibintu bamushizemwo bizomugira ingaruka mbi mu nyuma, yovyifatamwo gute? Ego, ahubwo notera kamo abavyeyi. Abavyeyi, umuvyeyi yibarutse haba hasigaye ahimana. Imana niyo uragize uwo mwana wibarutse. Ayo mahasa ntakura ngo kubera ibyo bintu babakoreye, akura kubera Imana. Amen. Ego, barabakorera ibintu bibaza ngo nukubakingira, ariko ubu bahaye satani. Ego. None nk'ihasa naryo ryo baryarakorewe, urumva mwebwe mwaragiriwe ubakwe muramenye Imana, ubu uratahura ko ivyo byaragiye biragushikira, harimwo niyo accident no musi, nizo accident zitumye no musi uza gushinga intahe ivyiza Imana yakugiriye ikagukiza, nubwo utaratubwira uko vyabandanije. Ihasa no musi ritarabona ko hari ibibi ryakorewe, no musi akumva intahe yawe akavuga ati yo nanje ya miti baba barayimpaye, zandasago naradiciwe, akumva ko yabaye igikoresho, yo kwifata gute? Murakoze. Uwo muntu yahuye n'ibyo vyago, novuga n'ivyago akiri umwana umukorera ibintu atazi, ntabimenya, aza kubimenya akuze. Muga agira ibibakwe akabimenya, nk'uko nyene turiko turashinga intahe, yoca yirukangira mu bakozi b'Imana, agasenga, abakozi b'Imana bakamukura kw'iyo mivumo ya satani, bakamushira ahandi hantu mu ruhongore rw'Imana, ahantu Imana ikurerera, uguma witandukanya na satani. Nta yindi mwaye, nta kindi kintu umuntu yokora nukuja mu maboko y'abakozi b'Imana. Imana iguhezagire cane. Tubandanirize rero intahe yanyu. Ego, maze rero kugira iyo accident baranjanye mu bitaro, hanyuma baramvura. Babajanye mu bitaro vya Heko, tuzi aho mu Ruyigi mutubari ari kure. Baciye batuzana rero, twari mu Ruyigi. Ubwa mbere barabanza baratujana mu bitaro vyo mu Ruyigi. Ego. Baragira les premiers soins. Hanyuma baca barabona yuko bidakwiye ko twogumaho, baca batuzana mu bitaro vyino kubera ngira byari bifise ibikoresho bihagije. Batujanye muri MSF, muri Médecins Sans Frontières. Hanyuma ndashikaho baca baramvura, barabona yuko igufa ryavunitse gose, ryacitsemwo kubiri. Hanyuma baca baragerageza n'ubushobozi bwabo, baranjana muri bloke, bararifatanya, hanyuma baca bangumiza mu bitaro. Aho rero narahabonye Imana, urumva yuko igufa ryari ryacitsemwo kubiri. Hanyuma turi kumwe n'abandi bacitse amaguru, bacitse amaboko, hanyuma mbona baramvuye, igufa rirasubira riraterana. Abo bacitse amaguru, bacitse amaboko, nabo mwari muri kumwe muri accident cangwa nabo mwahasanze bahagwariye muri MSF? Nabo nahasanze muri MSF. Nca ndabona yuko na jewe
iyo ataba Imana uko kuboko kwari kugiye kwari warubaye kugiye, ikimuga. yego kuko baranambariye aho ati burya iyo urara utaje tutagukozeko ukuboko twaguca haca habora hanyuma ntibibe bigikunda ko tugufatanya. Urumva igufa ryamaze kumera nabi, inyama zamaze, imiti yamaze kumera nabi, baca baguca. Urumva yuko aho hose nahabonye Imana. Ego Imana igira neza. Ego hanyuma rero ndasubira rero ngira iyindi accident mu nyuma yaho mu 2019 haheze imyaka ibiri. Urumva ko zari zegeranye. Urumva sinabuze ibikomere nyene mu mutwe. Ego naragize igikomere cyo kugira accident zibiri zikurikiranye mu myaka yegeranye gutyo. Usanga uri kuribaza ati kuki jewe kubera iki ibintu biguma bimbako. Ibi bintu biguma bimbako. Nico gituma nababwiye yuko ari mikoshi nakwegewe n'abavyeyi ngo bariko barankingira, hanyuma basanga bampaye satani. hanyuma umaze ku satani kutayikorera ikabona wamaze kuja mu vy'Imana, rumva naho rero satani yagirishari amasanganya. Satani acagira ishari. Hanyuma rero aho mu 2019 nagize igikomere kinini kuko nari naraye hari haheze indwi mbuze ihasa ryanje utoye yari yapfuye. Hanyuma kuri reve de day bagigira samedi, nagize accident vendredi. Uyigira wari uduze naho? Nari ni Bujumbura, hanyuma hariho utuntu nari ngiye kugura, mbwira umushoferi nunjane kugura utwo tuntu. Hanyuma twigiwe imbere gatoya acambarira ati wewe naho uca wo kwisubirira inyuma ko natahuye aho ndabigurira. Ati akamaro yuko ndinda kukujana, tereka ndagusubiza inyuma hanyuma je nca ngenda ndabikuzana. Yani nkukumvira impuhwe kuko wari ugandaye. Ego yanyumvira impuhwe nyene. Hanyuma turasubira inyuma. Ubwo rero dusubiye inyuma, murabona kwa kuntu intebe ishobora kwigaramika ugaca usanga amaguru aragoroye imbere. Amaguru rero acaragorora imbere. Wa mushoferi aza kundaba ibyo ndiko ndagira, ya modoka aca yikubita mu kanivo. Ayikubise mu kanivo, ukuguru kuja guseka imbere, guca kuracomoka mu itako, guca kuba kugufi, ntikwasubira kureha n'ukundi. Murumva ububabare buri ngaho. Hanyuma aca barantera. Wabuze uragandaye nawe uracomotse ukuguru. Ego. Hanyuma naho nyene baca baranyeva kiwabanjana muri MSF. Hanyuma muri MSF ngaho niho naboneye rero gukomera kw'Imana nyamana. Imana nukuri nimuyerekere ubumana bwayo, ni Imana yikwije mu kugutabara, ntirinda gutabaza. Canjyama ngaho muri MSF. Bakubonye muri MSF nyuma y'imyaka 2 nibaza ko banakwibuka. Bari bakinyibuka. Bavuze gute? Kuko sinari bwaheze ngira ngo n'amakine. Hari amakine nza ndagenda kugira kwa kuboko rimwe rimwe. Bari bakinyibuka nyene. Barumiwe babonye suyi mu yindi accident. Hanyuma ndaryama ngaho, ndaharyamye barangirira ibintu bita traction kugira barakwega ukuguru kugira kurehe n'ukundi. Baca bashirako ibintu by'amabuye kugira ngo ibintu by'uburemere kugira ngo bikwege kwa kuguru. Barabigira. Bisigura rero yuko urumva wacuja mu bitaro, enterrement ya butoyi wawe ntiwayiroye. Reve de day. Niyo ntagiyemo. Abava muri reve de day baca bashika mu bitaro kundaba. Hanyuma urumva ko imibabaro yari myinshi.
ni ibikomere. ni ibikomere bya bindi nyene. Hanyuma rero njyama ngaho muri ivyo bitaro, rero ugukomera kw'Imana aho kuri, ba baganga birabazazanira, biranka birababurira ingene bomvura. Baca batangura kumbarira ati genda mu bitaro vyo ngahe Bujumbura, ugenda bakurondeze abaganga bashobora kukubaga bagushiramwo icuma. Ati twe ngaha ntavyo dushoboye kubikorera. Kandi twari tuzi ko MSF ariho hantu abantu bavunitse, ngira niho hari hambere. Nivyo tuzi. Yari numbero y'Imana kugira yerekane ububasha bwayo, yerekane ubukomezi bwayo, yuko irengeye abaganga. Hanyuma barambarira ati genda rero uza urabaza. Nca ndatuma abantu barabanguka baguma bambariza mu bitaro bitandukanye. Barashika no ku muganga bahora batuma ko muri vya bihugu bariko barandungikamwo bwa Bubirigi bwa Bufaransa ya Kenya. Baramushikira aca babarira ati ntavyo nshoboye, bamweretse amafoto yanje. Hanyuma ati turangire basi uwundi muganga, arabarangira. Mugabo wundi muganga murabizi yuko nyene kurondera amahera bihari. Uwo wundi muganga bandungitseko aca ashaka guca ayo mahera, mugabo atavyo ashoboye. Hanyuma aca arambarira ko abishoboye, mugabo ntikwari ukubishobora, kwari kugira aca amahera. Ca ndagenda rero mu bitaro akoreramwo. Yari yavyemeye ko ashobora kumvura. Aca mbarira ati genda aho hari kuwa gatanu, ati genda kuwa mbere uzotonde mu bitaro binaka, sindinze kubivuga. Ati uzotondeyo, ati nzogusangayo ndakuvurireyo. Ati nzokubaga kuwa kabiri, mugabo aho oyi genda baguha igitanda. Hanyuma bantu nguma ntuma baragenda baratonda kuri vya bitaro, baca basanga abariko baramwidogera ngo ahubwo ngo ico muduha ngo yaratubaze ngo aduce ibimuga. Mw'izina rya Yesu. Ngo aha ayi tugenda turi ibimuga, yadushizemwo ivyuma nabi, ahubwo nabi dukuremwo, kandi n'amahera yacu munzo yadusubiza. Uwo muganga yari muri turu. Hanyuma aje abaforoma baca barabimubwira ati rega abantu bariko barakwidogera ngaha. Hanyuma wa wundi natuma ariko aravyumva ivyo vyose. Wa muganga ntaje kubera afise amakuru bamubariye yuko ngira ngo nabo yavuye bamwidogera. Aca aratabura yantuze yarandevuyama ngo n'uyu ngo ntazoze, nimba ari uko bamvuga n'uyu ntazoze. Hama wa muntu natuma aca aragaruka abibwira ba baganga bo muri MSF ati rega turabuze hose. Ati n'umuganga yari yatwemereye, ati yatabuye ntuze randevu yatwankiye. Ati tubarire rero namwe ibyo mudufasha. Baca bandungika ku wundi akorera mu bitaro bikomeye byo ngahe Bujumbura. Navyo nyene sindinda kubivuga. Hanyuma aca avuga tumviriza rero uwo muntu kugira ndamuvure nitegekanye miliyoni 15 z'icuma nzomushiramwo. Nanje ntakubesha n'umuriyoni umwe ntawe nari kuronka muri ico gihe. Mwari mu bihe bitoroshe. Hanyuma aca babarira ati uwo rero ategekanije miliyoni 15 ni z'ico cuma gusa, mugabo muri ivyo bitaro azohatanga izindi miliyoni kuko hazimvye nyene vyari bitaro bizimvye. Hanyuma aho hose bagaca baza barampa inyishu ndi mu bitaro. Aho bariko batoneka vya bikomere vyawe, usanganye ibikomere bako baza bakubwira ibindi bintu udashobora, urumva ko baragutoneka. Hanyuma nk'ababesha bene data nahaboneye Imana ndayisubira kuyibona ukundi gushasha. Hanyuma ndi ngaho bariko barampa mwene izo nyishu, ca ndababwira nimureke rero nanje nsenga Imana irashoboye ivyo abaganga badashoboye. Abaganga bananiwe hose birananiranye, nayo mahera sindayaronse, kandi yababwira ati nicuma nzomushiramwo naho nyene ntazoba akize, azoba ikimuga.
ati naho nyene azoba ikimuga. Hanyuma niho rero naca mvuga kandi izo nkuru baraziguko nyene ego ati ico cuma c'imiliyoni 15 nubwo bakigushiramo uzoba ikimuga. Hanyuma ico gihe umugabo wanje ntiyari hagufi, yari mu kindi gihugu. Muga akaba ari kumwe n'uwundi mwene data aramuha uwo mutwaro. Ati nsengera madamu yaragize accident kandi biriko biranka, baganga byabananiye kumuvura. Ati ingo rero tumarana iminsi tuza turamusengera. Umugabo wanje arasenga. Nawe yarasanzwe akijijwe. Umugabo yari mu ntege nke, yari yarasubiye inyuma, ntiyarakijijwe, mugabo aremera Imana. Ego. Hanyuma uwo mwene data aramusengera, aradusengera nyene, kandi Imana ntiyatevye gutabara. Ngo mbandanye. Rero bambariye bati nubundi uzoba ikimuga. Ndavuga none burya jewe aha ndiko ndata umutwe, Imana sinzi ko yakijije bande babarutimayo. Bamwe bagenda ku nzira bumvise barutimayo ngo yari umuntu, ngo yari kimuga, ngo agenda ku kayira, ngo yumvise ko Yesu agira hace, ngo aratakamba, ngo avuga ati Yesu ntabara. Kandi ico gihe yaramuserutse ko aramutabara. Ico caramfashije bene data. Hanyuma nigiye ku bantu benshi muri Bibiliya, muribuka umwe yaramaze imyaka 38 ku kidengeri c'Ibetesida. Uwo wese Yesu yarahashitse arakira. Nca rero nja kuri ayo majambo y'Imana. Yego nca nizera Imana mwe nuko. Nca rero mbwira na bene data twasengana ahantu, ni munsengere birakomeye. Barafata umunsi wose wo kunsengera, birigwa imbere y'Imana. Bene data, Imana iravuga umuntu akekeranya, nukuri ndiko ndabivuga ngaha, Imana iravuga. Imana ikibabwira ati genda mubwire umusavyikazi wanje nta cuma kizomukorako, nta nimbugiti izomukorako. Amen. Ngomba ndamwivurira. Amen. Aho hantu muri ivyo bitaro murabizi abaganga, hariho abaganga usanga biyemera bakibaza yuko bari hejuru y'Imana, baraza bakambarira ndiko ndasenga, ngo reka kwihebuza abandi bagwayi, nguko nukubirandisha, ngo numa banzibagiza. Nanje rero ico gihe ndababwira ntumviriza, mwe murazi ko byabanani, murazi ko mwandungitse, reka rero mpamagare ushobora kumvura aruta abaganga. Amen. Rero nca kuza ndasenga mu gitondo, ku mugoroba, ku murango, senga udahumeka. Urongereza inshuro wahora usenga ku munsi. Ego ndongereza kumwe kwa Daniel. Ego. Daniel bamubujije gusenga, aca arongereza ahubwo yasenga 3 ku munsi. Rero nanje nca ndongereza. Hariho n'umuntu yaragwaye nawe nyene yari yavunitse ukuguru, bamubarira ko batabishoboye. Bari baramutaye abamuzanye, baramuterera aho hantu, ati amahera ntayo tukurihira, baramwankira kubera yari umukozi wabo. Bagiranye accident ahantu ruguru, bagiye mu rubanza, bacazana baterera muri MSF, ati we ntidusubira kugukurikirana, bamuterera ngaho. Hanyuma aca arihebura. Mugabo rero yumvise azaraza yumva nsenga, yari mu kindi cumba, baramusunika ku gakinga. Araza akicara hambavu zanje, nkasenga nkamusengera, hewe arizera. Ndamubwira nti none wewe uramenya Yesu, urakira agakiza? Arambarira ivyiwe. Nca numva no muhamagarira umukozi w'Imana. Nca ndahamagara umukozi w'Imana, aramwatuza ibyaha, umwana aratura, hanyuma tubandanya gusenga tuvyumva co kimwe. Murafashana muterana intege. Ego. Hanyuma uwo mukobwa yarantanze gukira, yaciye antanga gukira. Imana ishimwe. Ukuguru kuca kuraterana. Hakaba hariho n'uwundi, urumva ndiko ndababwira ingene umuntu aja mu bitaro afise misio zibiri, misio yo kwivuza na misio yo kuvugira Imana. Amen. Nca
hakaba haryamye hambavu wundi muntu nawe yari umukobwa afise umufiyanse yagize accident. Uwo mufiyanse yaje kumuraba uwo munsi wa mbere yaciye amwandikira message yo kumuheba ati je sinzobana n'ikimuga. Uwo mukobwa umunsi abimubwira twari kumwe aca arifuka mu maso yarize iminsi 2 ca ndamubarira ni hariho Imana itanga abafiyanse. Amen. Turafise Imana idahebana naho woba wabaye gute itaguta. Ni rero ujya yagutaye si Imana, ni Imana igomba iguhe umufiyanse ahubwo azogukunda kurusha urya, hanyuma ikweretse yuko iyo mwobanye ujya muntu yo guhemukiye Si mu mahigwe no mu marusho. ego. Amen. Hanyuma rero wa mukobwa acarizera yaronkeye umufiyanse aho nyene Docteur yamuvura. Amen. Ubu bafitaniye abana 2. Imana ni nziza. Ego. Hanyuma rero nagomba mbandanye ku vyanje. Hanyuma rero ntiwumva ko banyihebuje ngaho. Ego. Ico gihe hari habaganga twigeze gukora. Ndafise akabazo kamwe. Wewe urabonye bakwihebuje. Urabonye ubwiye atari bwana kiri umwami Yesu nk'umukiza. Uramurondere n'umwatuza. Wewe umaze amadominika n'amadominika wizera Imana uriko urasenga we yaragutanze gukira. Uyumvise gute? Navuga nti Imana yishurira ku gihe. Ico cari gihe ciwe co gutabagwa nanje canje kizoge. Ntiwigeze ugira akajaruzi nyene wumva ati Imana jeho kuki. Ahubwo nashimye Imana. Amen. Narashimye Imana ni ko Imana ikijije uyu. Kandi erega Imana burya ikora ku mwanya wayo. Ego. Imana ntuyihamagara ubwo nyene ngo izirirukanga ntikorera ku bishobisho by'abantu. Eka hari ubwo yatabaye uwo kubera ngira ngo yari umwana atari bwamenye Imana. Yavuga ati jewe ndabonye Imana nzoyibwire n'abandi. Mbega ntiwiyumvire ati nino accident ndashaka kuba nayigize kugira ngo shobore guhura n'uyu mwana. Biranashoboka nibyo. Naravyibajije. Naravyibajije nti jewe ubwo Imana ntiyandungitse kuvuga ubutumwa. Amen. Nico gituma rero naciye nshika ndabuvuga aho hantu. Hanyuma rero haciye iminsi hari habaganga muri abo bakorera mugabo mu yindi service. Baza baraza kunsuhuza kubera twari twarakoranye ahantu. Barambarira bati burya rero hariho umuganga azoza muri iyi minsi orthopediste. Ati uwo muganga ni wazotubwira ijyanyuma kuri wewe. Mugabo mu mutima nari mfise ibanga ry'Imana. Mvuga nti Imana yaravuze uwo ntazoza asubira Imana yambariye. Nta muntu agifise ijyanyuma n'Imana izorivuga. Amen. Nta muntu je mvuga ko ijyanyuma Imana yaramvuze ko yuko izonyikiriza atacuma kizonkorako. Amen. Atanunze atanimbugiti izonkorako. Ca ndashima Imana. Hanyuma tubandanije mu nkundire tubandanye gatoyi ngo mbanyarutse. Ego. Hanyuma rero baca bambara ati hariho umuganga azoza azovuga ijyanyuma kuri wewe. Ntiyatevye kuza rero acaraza hari ku munsi wa 5 hari ku munsi wa 2 acambarira ati nibagusubize mu radio. Babaganga baramukikije bari nyuma ziwe ati bagusubize mu radio mbone bishasha byawe. Urumva bacamuha amaka yabananiye baramuzungurukana ibitaro byose baca baramushikana iwanje rero kubera naje nari mu bananiranye. Hanyuma rero aca babwira ati umviriza rero nimujane mu radio mbona amafoto mashasha. Baca baranjana arambarira ati madame uko bakugira position zose bagufatisha wihangana uzifate. Ego. Kugira tubone ukuri. Murakoze ahubwo muramfashije. Jewe ububabare nta nubwo mbabaye ahubwo hinge mfata ayo mafoto mbafatisha ayo mafoto neza mumvure neza. Barangirira iyo radio baramurungikira hanyuma aca garukana babaganga ati nimuze bene data abo baganga bamukikije inyuma ziwe. Aca babwira ati umviriza ndababwira ijambo rimwe jewe uwo muntu nibaza yuko yari yaramenye Imana gusa nuko ari wo mu kindi gihugu tutashoboye kuyaga birebire kuko bwaciye yisubira inyuma ngo yaraje kuri mission yiwanje.
yari Wow. umumarayika bantumyeko wow yari umumarayika Imana indungikiye. Hanyuma aca ababwira ati nimubona uyu mukenyezi ego nubwo aryamye ngaha ati umuti wiwe uri muri Bibiliya yasomye, ati umukenyezi yabivuze uko nyene muga yari yaraje muri iyo tour ariko aragira yarakubonye ko ubwo musenga ntavyo yarazi, yari yiviriye mu gihugu co hanze, abari babizi barabo bahasanzwe bahari. Yego. Hanyuma aca arababwira ati uyu muntu akijijwe na Bibiliya, nanje nari nataye umutwe sinumva n'amajambo ariko aravuga, ntiwumva ivyo ari ivyo. Nari nahahamutse sinumva n'ivyo ariko arababwira. Abo baganga nyene nibo bagarutse kubimbarira ati wumvise, ati turatangaye, ati hamwe twahora tukubuza gusenga, ati Imana yawe yarayigukijije ngo ukijijwe na Bibiliya, ati niko Docteur atubari, ati uko akijijwe na Bibiliya. Yasanze vyagenze gute? Yasanze yagufa ryarateranye, ngira ngo hasigaye ko ndabereka ko nshoboye gutambuka. Nta muti bariko baraguha uduparacetamol. Mana ni nziza. Hanyuma aca aho hari ku munsi wa kabiri aca mbara ati kwa gatandatu rero nzoza ndakugirisha tu exercice dukeyi, ati mbone ko dushoboye, ati hanyuma nce ndagucura. Uwo munsi wa gatandatu shurashika aca jana ukuguru hariya nkajana, jana ukuguru hariya nkajana, ukumva ntubabara, nkumva ububabare butoyi cyane butoyi. Ati vyuka wicare nkavyuka, tubabara he nkamwereka kubera bya bitraction yari yabikuyeko, nkamwereka ni mbabara bukebuke hahandi gusa hamwe mwitako. Ati rero ubu rero kura amaguru ku gitanda usyegenye bukebuke uyashire hasi, ati turabe ko bishobora. Nkayajana ati babara he kubera nari ngiye gupfunya ivi, hari haheze amezi abiri, hari haheze ukwezi n'indwi zibiri, kubera mwivi hari hababara. Kubera ko ari kumaze ukwezi kugoroye, ukwezi n'indwi zibiri kugoroye. Ati aho mwivi nta na kimwe, ati ibyo byo mwivi nta kibazo bifise. Ati rero acazana akantu kakuma bita deambulateur, ati fata ka ayi hagurukirako, hanyuma uce usimba sankoko ugasunika ugakurikira. Ati sunika nkabigira, shikariya mu mwango ngashikayo garuka. Gutyo abantu bose ati ibi nibiki, ati baratangara, babaganga baratangara, abantu twari turyamanye baratangara, ati kumbe Imana imeze uko. Basubiye gushima Imana mu kibanza canje. Yego. Hanyuma abaganga bagaruka banyihanako bambara ati hamwe twakubuza gusenga mwene tubabarire, ati mbega ya Mana y'abapantekoti niyo, ati tubabarire, tubabarire cyane. Bas ndi mu makine ubwo rero naciye ntaha mara indwi muhira kakadeambulateur ndagasubizayo, bangirisha kine baca bampa bekiye imwe. Ati tambukira kuri bekiye imwe birakunda. Hanyuma nguma ngenda mu maseanse, haheze ukwezi na ya bekiye ndayita, hanyuma ndatambuka neza atacuma kingiyemwo, bataguciye kwa kuguru kuko bavuga yuko baguca nkuko Imana yabivuze. Imana nkuko Imana yabivuze, Imana ntibesha, yaragusezerera ni ibintu izobigushitsako, ico yakuvuze ko cose kizogushikako. Yariyo ntahe yanje yesabahezagira. Amen, amen, amen. Kanda gusaba ugira akajambo gato wobwira umuntu no musari mu bitaro babwiye ko ataco bashoboye. Ubwire umuntu babwiye ati wewe irindira umunsi wawe gutaha, umubwiye iki? Cono bwira umuntu yanyumvise yumvirije iyi ntahe, hariho akaririmbo bavuga ngo na nyuma ya zero irakora. Vy'ukuri na nyuma ya zero irakora. Aho umuntu ananiriwe niho Imana ishitangurira gukora. Amen. Rero ndabaremesheje ndababwirane, Imana yakirija abo hambere, abera bambere, natwebwira cadukiza. Si diabete umuntu yoba agwaye, si kanseri umuntu yoba agwaye, si hypertension, bya bigwara bikomakomeye vya rutura, Imana irabikiza, bisaba kwizera gusa. Amen. Amen. Imana ibahezagire mu mabukuru. Imana ibahezagire namwe beneta. Murakoze cyane kudusangiza intahe yanyu. Ibi si benshi bavyemera, ariko nagira ahubwo ntere nakamo n'abandi, uwo kumva afise intahe yumva ko yofasha abandi
yotuhamagara cyangwa akatwandikira kugira ngo tumuhe akanya kugira asangize inshuti n'abagenzi ivyamubayeko, kuko iyo wumvise ivyo umuntu yabayemwo birakiza, kuko uca wumva ko bintu bishoboka. Imana iguhezagire cane. Imana ibahezagire. Nibaza yuko n'ikindi gihe tubahamagaye muzotwitaba. Murakoze cane, kuko umuntu ntagira intahe imwe, agira intahe nyinshi mu buzima. Kubona ngeze ngaha mfise intahe nyinshi, aho navuze imwe muri nyinshi mfise. None rero abantu banyumviriza, tuzosubira ikindi gihe, nditeguye kubashingira intahe kandi zitari nke. Yesu abahezagire. Murakoze cyane, namwe bahezagire. Abakunzi ba RIB TV tubibutse kugira sabone na share, hanyuma kandi mutibagiye kugira subscribe kuri no chaîne kugira ngo ibiganiro tugenda tubashikiriza bibagereho vuba na vuba. Turabakunda cyane, mwarahezagiwe.